bwagirize d'abord watsizwe witwa Arbeloa still uburyo yapanze equipe yo mu kibuga niba nagomba badukurikiranye yari yazanye kurutwa nako witwa Loni mwiza afatikanje na Rudiga ndetse n'uwitwa Eder Militao. Mendy ari ku nimero 3, Arnold ari ku nimero 2, Valverde afatikanje na Bellingham ndetse na Brahim Diaz ndetse n'uwitwa Arda abasatirizi basatira bari babiri witwa Kylian Mbappé ndetse n'uwitwa Vinicius Junior. Mugiye kwa Vincent Kompany wewe yari yatanguje Manuel Neuer mwizamu capitaine, Upamecano na Ta Konrad Lehmann na Josip Stanisic, Kimmich na Pavlovic, Gnabry, Michael Olise, Diaz ndetse n'uwitwa Harry Edward Kane. Abasubiriye abandi nko kwa Bayern yakoze remplacement zibiri gusa. Ku munota 46 yazanye Davis asohoye Stanisic, ku munota 61 azana Asana Musiala asohoye Gnabry. Mugiye kwa Real Madrid ku munota 86 yasohoye, ku munota 32 yasohoye Brahim Diaz azana uwitwa Eduardo Camavinga. 90 y'urukino yuzuye yasohoye uwitwa Arda azana Thiago Pitarche. Mugiye kuri uwo munota nyene wa 90 yasohoye Trent azana umugabo witwa Franco Di Mastantuono. Arbeloa ni mugoroba hari kosa twomwagiriza gatumye atsindwa na equipe yitwa Bayern Munich. Je ndibaza ko ugerageje kuraba muri 11 yatondetse kubwanje yakoresheje bamwe mu bakinyi ubona ngo nibo yakoresheje no vango mu nkino zivango ziza hafi ziherutse. Nakuvuga ko muri izi nkino bigusakuza n'ababakinyi bawe beza kandi bari vango mu bihe byabo byiza. Nivyo no munsi ari absence y'umugabo witwa Aurelien Jean Chouameni. Twabigarutse igihe cy'iki twibaza ngo mbega niheshwa kuri Arbeloa yo gusubiriza umugabo bita Chouameni muri 11. Ese arazana Camavinga, ese arazana Federico Valverde inyuma yuko batsizwe na Bayern n'imbere yuko banahura na Girona bivanye na performance z'abasore ba nka Alvaro Carreras diwere yiwe na Arizona ngo muri match hari uburyo Orize yaruwe mukinyi offensive maboneka kwa Bayern kwera ko hari ako kazi defensive makatero karwa n'umugabo witwa Alvaro Carreras bikavuga ngo Eder Militao, Ferland na Jude Bellingham ashaka gutangura rimwe mu kibuga muri match kurikira ariko icyo dukimakiri handi ninda zosubira Chouameni ari suspended afata agarukana umugabo bitwa Federico Valverde. Federico Valverde jangu ndakubivuga no mu makinyo ubona ngo no munsi amaze kutwereka ko yaba hagati kuzibira ari absence ya Carvajal na Trent ashaka kuza gukinira nka nimero 2 mwiza. Federico Valverde ashobora kuza nivyo naho bigoye ko yoduha nk'ivyo yaduha ari kumwe na Clovis, ariko biraboneka ngo mu gihe wisanze udafise umukasere nka Chouameni washaka kumukoresha nka nimero 6 canke se ukabona uburyo ukandira uburyo bakoresha bena Jude Bellingham bagakinana afatashwa yo kuza no bitwa Federico Valverde. Rero biragoye ko jewe no kuyumvira ko ari shwambi yo kuzana umusore bitwa Federico Valverde. Mugabo kandi tumenye ngo kuri minus 6 kandi mugabo kandi tumenye ngo ariko yarase Camavinga hanze Camavinga yaravuye he byari bigoye. Je na jewe ndi uno mugabo bita Arbeloa bivanye n'izi susi mentale za Camavinga de numwe makinyi bari gukina imvago iminota mike kandi sinzi ko murabibona zimwe mu nkino yagiye kinasubiriye inyuma yuko avuye mu mvune Eduardo Camavinga. Warabona ngo urugero rwa performance ziwiwe, urugero rw'ivyaha Madrid mu kibuga ntabwo ko urugero ruri vango ruri exceptionnel naho yabavuye mu mvune nkuko twavuga bitwa Eder Militao Apollo azana defense yavuye mu mvune uriyumvira ati avuye mu mvune amazina imise kavuga ko ashobora gusohoka muri equipe yitwa Real Madrid. Bien sûr amazina gufata ingigo ko ushobora kumudandaza. Bien sûr bisora ngo uwo mukinyi biragoye ko mwizera muri izi nkino za grande bigusaba ko iminota ya mbere utayifisha ubusa. Rero bisobanura ngo muri 11 ba mbere abo Arbeloa yazanye abakinyi biwe beza bariko baratanga umusaruro pemportu uwo bariko nivyo bavuye gutsindwa na Bayern sivyo mugato kabona ngo hari uburyo iminota ya nyuma
ya match are inyuma y'injira rya Jude Bellingham n'umugabo witwa Eder Militao defensivement hari uburyo wabonye ko wanashima turetse na Eder Militao isoka rya Pitarche muri match are hakinjira Bellingham hariho Apol hagati mu kigo ngo Bellingham yazanye bive n'ivyo yari yamuhaye imbere ya Bayern byari bigoye kwirengiza Bellingham ngugaruro witwa Thiago Pitarche muri Bayern kina physical ameze neza afise nka Pavlovic ameze neza hagati mu kibuga bafise bose nka Joshua Kimmich bashaka kwa kumpira afise Serge Gnabry akira nko numero 10 mugabo kandi ubona ngo hari uburyo niyo mipira irekipera arabusanze ya Kimmich na Pavlovic bisobanura ngo muri 11 ba mbere muri 11 yatangwa ngo atondeka mu kibuga kubwanje Arbeloa nta kosa yakoze kuko wanashima ikimuvugira nuko yanejeje 45 ari imbere ya kipe ya Bayern kandi akiri mu rukino Jake nagiriza Arbeloa mugabo kandi kandacice challenge ikomeye kwera ko bwa mbere kubura umukinyi wawe mwiza je nemera ko iriya median Pemport abagiye barigaragaza ni ariko Aurelien Tchouameni kuva se zitangura kugeza hatugeze yabaye mu bakinyi beza iyo umubuze atavunika Rwanda ya Aurelien Tchouameni wundi mukinyi yiyongeye ko kuva asubiye kutwereka why amerita kwambara kiriya gitambaro ni Federico Valverde Mwozera karo wa mediateur bari full buzuye Madrid ishobora kwitwaza mu bihe byari byose bigoye bakayabura kimwe abandi bakazabana naguciriyemwo uretse Tchouameni na Fede kuva ino sezo yatangura so akinyi babanze kuboneka kenshi mu kibuga gusumba abandi yani we baze kuboneka ufashe ikintu c'imvune ibikini ukongera ko nagure ukongera ko nanva ngo naridakure no bakinyi batatubona ngo iyo stability barayifise nta mvune meme na performance zabo ziri au top nizazi ninye kandi nabo bakinyi jewe ku bwanje mbona ko vyari bigoye kigihe cyose Madrid yotsindwa oyibatsako kontrema na Arda twabona ngo yoba mwiza mugabo hari igibona umenga ari epuize physique yiwe naraba pre gukina iminota 90 minutes tuje muri prolongation ubone ngo Arda gula yotena nkuko Fede cyangwa umugabo witwa Tchouameni atena kandi sino imuhora kuko ni sezo we ya mbere yitwa umukinyi ahabwa amahirwe yo gukina cyane mu kibuga muri equipe ya Madrid kandi ila repondi preza ku bwanje rero kintu ariko navuga reka mbanze ndavyite challenge ariko kandi nsigura iyo challenge bwa mbere equipe ya Madrid muravyibuka ko twabigarutse ko tuvuga ngo aje muri 4 2 3 1 system equipe ya Bayern iyo isanzwe ikina n'umudagi kenshi yesosa akaje n'ahandi akunda kuyikoresha cyane ariko tukaje tukavuga ngo ubwo challenge ya mbere suko yisanze muri system yaramaze igihe adakina cyane Madrid itarikira kino sezo contre equipe irikira ikina ico cyane gira kabiri agaca nayisangamo rero afise umukinyabura muri role yo kudefanda kumbure rekondera ubundi amukompleta umubuze nayo ikaba challenge ko twariko turumva twavuga ngo gusubiriza Tchouameni ubwo sivyo biza ku rufunguruzo guko Real Madrid yotsinda igomba kwitwara rero Madrid binjiye mu rukino neza reka nabivuga uko izo race nubwo bari expose au risque yo gusanga iriya tactique barimo Bayern imetriza kubasumba kandi Bayern yikwiyebo bita ko badakwiye reka ndabyite kudakwira kuko ari wele mabari babura nkuko nkuno munsi muri iriya tactique ya 4-2-3-1 ubuze nka Kimmich akaruri urabona ko bariko barategura isohoka rya Goretzka cyane bariko barakoresha Kimmich cyane no witwa Alexander Pavlovic probablement ubuze ni minota arayigabanije witwa company kuri Goretzka yaramaze gusezera sezeza rage nabonye ari muri vizeza za Juventus n'izindi ubuze Kimmich no munsi wiyumvira ko na Dreyma kari wacaduga n'imiburi kwa kompanya Pavlovic ariko deja uca wiyumvira undi mukinya ari buze kuri zibiri ko zibiri na zitatu Bayern sauf umugabo yitwa Alphonso Davies abasigaye barahenda yaba Josip Stanzi canke Conor Dreyma ubona ko arugwenge kwa Donatien n'abakinyi bo hagati mu kibuga kandi hafi afise barafero gare n'ubwo vyanse kandi beza rero iyi challenge yatumye umugabo yitwa Arbeloa ku bwanje yisanga muri piège kuko nubwo yari karatsinda kandi yisanze imbere ya Bayern akagaragaza iyo performance yabuze service offensive matwara tumaze iminsi tubona z'umugabo witwa Federico Valverde yazibuze pe muri match twabonye ko Fede yamajistema yiwe kumaduga akapuya Mbappe na Vini iyo mipira yose igarutse muri Stade de Paris ukayisanga kuko hari amakosa menshi aba ugasanga ari imipira ishika muri surface Mbappe atahuriye kuko aba yibanze ku ruhande cyangwa ugasanga ari imipira igaruka outbox ikene mu mediateur yajisa vuba atera amashuti aremereye baba babuze Fede raison pour laquelle je ngaruka nkavuga senzi niba wanibuka neza akimara gusohora umugabo witwa Brahim Diaz akazana Eduardo Camavinga agasubira kuri zitandatu twatsanguye kubona umugabo witwa Valverde persa anatera umupira mwiza kuri deuxième poteau afashwe na Manuel Neuer niyo hano ncangaruka nibaza ko nawo umupira umwe rukumbi Arbeloa Valverde nimugoroba yateye mu kibuga nkuko tumenyereye muri voie iri offensive gusumba ibindi byose
niho hantu ncagaruka nkaca avuga ngo Alvaro Arbeloa arazi ko ekipe Real Madrid mu kaseri tunze ni Chouameni havuye Chouameni n'imiburi burundi mu kinyafise karitsiye yo gukasa balo n'umugabo witwa Chouameni nako Camavinga kandi twarabonye ubwiza bw'umugabo azwi izina rya Chouameni nk'iyo Camavinga yamwakompanya ari muri forme ziwe nivyo no munsi barako baraduta kuri forme z'uwitwa Eduardo Camavinga mugabo nimba warisanze muri urgence hari n'abariko barashavura cyane umugabo witwa Alvaro Arbeloa ati sinaco cyari cemezo ciza cyo kuzana Camavinga ufise pitaje niyo hantu ncagaruka nkavuga ngo nimba arageze igihe wisanga muri urgence ubuze Jude Bellingham ukagira amahirwe umwana wo muri academy yitwa pitaje cyane mahirwe ufise ni gute umukinyi tuzi ko yagiye muri meforme kubera imvune mugabo Donatille tuzi ubushobozi bwe yitwa Eduardo Camavinga utomugira ikizere cyo gutangura ino match burya kandi mugabo azadaho ukwetegerezwa kumugarura mentalement umumenyereza nimba abakinyi banagaragaje mu itangazamakuru ko biteguye gutanga buri kimwe cyose ku bw'ino match yari Camavinga mugabo tukavuga ngo peut-être umutima yumva ko yo kwitanga buri kimwe cyose mugabo umubiri forme ziwe zigashobora kwimwangira umumenyereza bari kugira ngo amufashe kandi tuja tunibaza seske mu myimenyerezo yo kwitegura Bayern Camavinga yerekanye iki kuko hariho imyimenyerezo ibiri cyangwa itatu bazi ko Chouameni batamufise sivyo eske Camavinga we yatanze iki mu myimenyerezo cemeza umumenyereza ko iyo riske yogira iki cyangwa se ico cizere yo kimo mu mugabo banza wibuke avuga kuri Brahim Diaz yavuze ati ndabizi byashoboye umwanya kwiye ntawo namuhaye aba kuri pressure yo gusubira kutiyumvira umwana yitwa Gonzalo Garcia yemera kuduza forme za Brahim Diaz kandi muri match zikomeye kandi zaduza ni gute uri Brahim Diaz yavuye muri Kane ubona ko muri Real Madrid yasigaye ari umukinyi vyanse kandi bitanse kwera ko iyo tarata kifisa ahubwo vyanse kwera ko hari uburyo Real Madrid ikiramutereta butandukanye n'uburyo Real Madrid yamutereta ku mugabo yitwa nka Carlo Ancelotti magara Landry yabuze Jude cyangwa yabuze Vinicius rero niho ngaje rwavuga ngo kama wanashaka kanavuze dika kakimimenyerezo ariko yedi wibuke ngo bakimara kubona ko Chouameni adahari gutu utateguye bukeye mu gitondo wibuke ngo twatanguye kubwirwa yuko Valverde ahengeka canke Din nitwigize tubona possibility ya Eduardo Camavinga nibyo ndiko ndakubwira erega imbere y'imimenyerezo itegura Bayern eske Camavinga ni katari bwakore ngo prove umumenyereza ko hari yatanguye kuvugwa Din Sen cyangwa Valverde ari buhengeka ikintu Mike kino ukimenye hariho gusanga umukinyi yarateguwe ukavuga ngo nimba no munsi ibice maze kugarukana Camavinga nabigarutseko raba match za yagarukiye kuri match yandi avuye muvune nibagiye muri treve yaragarutse no muri treve yaragiye muri equipe de France yaragiye ariko genda uraba uburyo ese imbere yuko banahura mva ni equipe ya Bayern Camavinga iminota kinishwa na Arbeloa yangana gute yahike equipe mugabe bazo umuntu agiye mu nkino zitegura mondiale yitwa Didier Deschamps azico Camavinga avuze atitaye no kuba ari muri meforme canke yaremera avuga ngo reka ndagutume ko ndabe probablement hari kuraba ngo eske nafise Kante canke Rabiot wombera shwa kwera zicagize gute ashoboye amatiyeri y'ibya mukenemo niho hano ngaruka nkagiriza ikosa nta nubwo yabayeshwa kuko dushaka ntabwo twabonye ko ari ikomeye kuri Deschamps muri ntuze muri treve ariko no musi hamwe Camavinga toba yagize kune nashobora kubura mu gikombe biragoye ko mwirangiza uribuka erega ni nkibi peu importe eduri bukinjira rya Camavinga muri finale gikombe cy'isi ca 2020 ya ivyo byose birakonta mugabo uriya Camavinga bago wa 2020 no Camavinga no musi none uno musi shaka rego no musi Madrid hari ibikombe bya Champions League yatwaye hari ibihe byiza abaye mwitwara ibikombe ari nziza ifite Camavinga mwiza kandi twara mumenye ko twigeze kubaho igihe uyu Camavinga two turavuga no mose ari hejuru ya Chouameni erega muri possibility z'umukidi ushaka muri project zibebirebire byande za Madrid ari umuntu twari kuba ku munsi namubwira ngo Camavinga no mukinyi mwiza mugabo bigoye kazo bigihanga ngo profile we nangoye kwibona nka za profile za base Barose bivanye tuba tuzi ko afite impano izo muri za kwate bishoboye no sel imvune ivune zitamwemerera ko akina saison de Bijis Calaf bigaca bitumuvuga ngo voilà on a un joueur ashobora gukina saison zine zitanu zitandatu nimiburi muri 38 matches za saison ya mafise mo nka 30 match gacuvuga ngo abakinyi bagereranya raison pour laquelle twabonye ko Chouameni umugenje na Camavinga ubusa no mu burindiro mugabo dufata garuka umunsi w'ejo nivyo navuga fata Camavinga yinjiye mu kibuga gushika aronka iriya carton rouge byukuri ari cyo kwagiriza kaba
yariko araribera bagenzi we akababwira ati defensivement je dois twanabonye na perception ya mbere y'umugabo witwa Valverde nyuma y'injira rya Camavinga ni nawe hantu nshaka nkavuga ngo niko se bwa mbere yakoze rya carton jaune rya merita muri mukase ni gute aba bakinyi bamaze ko yari sur danger erega Landry nako Mike arekana abantu birengagiza wibuke ko Madrid no musifisa abakama bagiye barongerwa amasezerano kugeza za 2028-2029 mugabo bagira amahirwe yo gutwara Ligue des Champions benshi muri bo batarakwiza imyaka 23 raison pour laquelle batwaye ivyo bikombe bakiri bato mugabo igihe bazobibura etat de forme yayo ikeneye umumenyereza ikeneye support ya equipe ku rugero ruteye ubwoba uno munsi wowe wagezaho Camavinga yicara ugakina 90 minutes imbere ya Bayern mu rukino utsinzwe dufata Karopitaci yarose umwanya kamata urunze azi ko arico yiyagiriza kuri meforme afise avuye no muri equipe de France abantu benshi batanga kuvuga ngo Desha ashobora kumusiga bivanye na concurrence yari muri Mediane ubwo wowe uri Real Madrid mu gihe utamusupport inze niumva kuri kuramukorera amakosa nk'umufitire crack wawe ibazo no muso mukinyo wose wari kuravuga ko ari muri meforme nk'igi ariko uno musaka wari muri Viseur za Luis Enrique aza ibihe umugabo witwa Arbeloa ari kubamo muri Real Madrid nibihe ubwo no musi nivyo Zabiano so mvango yarasohotse nivyo je nkunda kuvuga abakinyi no musi Madrid ifise n'abakinyi mu gihe bateguye neza mental bashobora gushikana ushobora gutuma ikintu cyo cyose mva gushaka kubatuma ikintu cyo cyose kuko kwa Madrid wavuze ikintu mvango ikintu kijanye n'uburemere bwo kirinkino nk'izi erega izi nkino nizo kina uri umumenyereza cyane zikemeza ababosi ko baguha akazi uri umukinyi witwa Real Madrid mwe nizi nkino mvango nizo zigira mvango zikwemerera kuguma muri projet ya Madrid rero bisobanura hariho tutirangiza kote y'ubwoba bw'umugabo bita Arbeloa kuri mentalite mu gitwa Camavinga ni mazino nkino ariko wibuke ko Camavinga equipe yamaze ko imbere ko ora na Bayern equipe yamaze kumusohora ariko wibuke ikintu Edi yamaze gusa nkiyerekana ko muri projet z'abakinyi ifise kugumana Camavinga atarimo mugabo uraca mu imbere yawe ibi no munsi ni vya bini navuze uno munsi yo tuvyuka dusanga umugabo witwa Arbeloa yasezereye Bayern The Athletic ni yari kwandika ko ashobora gusohoka iyo uri mu biyo bibi nico bisigura kwitwa umukinyi rega no bundi gushika ku munota imvuga imbere yuko muze Camavinga aronka ikarti itukura je naranditswe ko tuvuga match navuga ngo ino Bayern irikakora bino bintu imbere y'ino Madrid ubona ngo hari uburyo umengo ivyo bateze biriko birakunda bakayishikana muri prolongation bakisanga muri tirope kapa naza ko wasezerewe ni wana ariko nagaruka avuga ngo rero ntuzokwitwa umukinyi mukuru equipe nkuru muhereza mukuru utemera kwa critique mu bihe bigoye wemere no gutegwa amashugwe mu bihe vyawe vyiza ndiko nagarukana Eduardo Camavinga nzi imbere ya Man City Santiago Bernabeu ari averta afite carton jaune zine agakina iminota 90 imbere Rodriguez Cascante akanareponda preza akaja no muri match retour kuri Etihad Stadium muri ya mwaka batwara igikombe cha 2024 niyo niko naza nkacavuga ngo peut-être j'ai beaucoup insisté kuri Eduardo Camavinga mugabo nako nagaruka kuri amwe mu makosa peut-être nagiriza Arbeloa nubwo byamuhiriye kuko nubwo izo service turiko tuvuga zo kuri Berafede n'ibindi atariko arazironka mugabo twabonye ko equipe yo yabaye efficace mu bijanye no kumena sigori ry'umukeba kandi amahigora abatwengera bagira gute baronka ivyo bitsindo sino kubganje je considère la façon tout simplement umugabo witwa Arbeloa yakinye match mu buryo buri parfait kuko n'ama remplacement yagiye akora wabonye ko sofa bakinyene nyuma yo gutsindwa abantu bananirwa kwakira defete usanga hari abantu bifatiye mu gahanga Mbappe bakifatira mu gahanga Camavinga n'abandi umumenyereza n'ibindi mugabo la façon yari yaborzi no match na result yari kararonka byari mu buryo buri parfait ngivyo neno Real Madrid doje guca imuzingi ico babuze mbere ya equipe yitwa Bayern Munich gushika basezere kuri kubutsinda bigera kuri 3 ariko still sans tubiruza ko kubera ko bakoze exploit de ma part ibintu nababonye ko mu kibuga sinende bayiteze ko bitsindo bitatu mwizamu rya Emmanuel Neuer nubwo nawe kuri Allianz Arena ubisuri kuri Allianz Arena ikibuga cyari kirimo madrapo mejeri zami kuri Bayern uma abadagi bari kubanya ibiyeri muri stade erega turiko turatangazwa abantu ntibabumve ngo urumva ngo Madrid yari imbi mbere ya Bayern cyane ukunize equipe tuzizi muri no saison
twabona ko uri Madrid ave kugora urugero rwa usanzwe werekana muri La Liga ruto canke mu nkino za phase erega wanashima n'urugero werekanye no muri Ligue des Champions. Madrid usigaho utsinda Benfica urinze gusiragora ngo haswe gupfa, twabona ko kuja imbere ya Bayern yari kwisanga imbere y'igisamaga. ngivyo rero mbere ko tugaruka kuri Mbappe bayiciro ry'umugani tunaraba akazi ka Arbeloa n'ibindi bigiye bitandukanye.